Ndabahaye ikaze kandi bakunzi ba Alexis Content Films ndetse namwe mukurikirana ibikorwa bya Alexis Content Studio. Nkuko bisanzwe turi muri ya gahunda kwigisha utuntu tundi kuri telefone ngendana. Uyu munsi rero twabateguriye agatriki kagufasha gukora stick zo kuri WhatsApp. Nkuko benshi muza mubona barwinka udu stick, nanje nagenda kwereka uburyo bworoshe bwo gukora stick. Nkuko bisanzwe turaja muri Play Store. Tugeze muri Play Store, turandika muri back to recherche, twandike stick maker. Stick maker. Sawa. Umaze kwandika ukucurondeza, ahantu turi connection ziragoye, ariko ucurondeza mpaka ari uko bakweretse iyi application iyi imeze uko. Hama umaze kuyibona uraca uyugurura kuri ouvrir. Umaze kuyitereshaje rero ukayugurura, katuyugurure tubereke. Uhitira ahantu hameze uku. Uhitira ahantu hameze uku habaye urundi rusitike rusanzwe turiyo. Rero tugiye dukireye twegwacu. Uracuza ngaha handitse udukwego dutatu, wemeze. Sorry gato. Ucuza ngaha aha nyine mutu dusitike ukemezamo, baca bakwereka ahantu hameze uku. Hama uracuza ahanditse please akamenyetso ko guteranya, wemeze. Ucuza kuri sticker, wemeze. Abacha kwereka ibintu bimeze uku, uraca uhitamo ngaha, uje guhitamo ifoto uza gukoresha ku stick. Nk'akarorero genda shaka mpitemo iyi, maze kuyiselectiona nca nza kuri next. Ndabibutsa kandi ko iyi application itarinda connection maze kuyiteresharija, nta madoni ikoresha. Sawa, maze guselectiona wabonye ko batangiye kunyereka shwa anja shwa zisa tuvuge nk'iyi baba bakuye background, nca ndayemeza ko baca bayizana ngaha. Ari byo modify ko ndashobora gukoresha ngaha. Nkaza ngaha ari nk'iyo batakopye neza ukuntu tubibona, nkashira ngaha canke ngaha bivanye nuko nshaka kubigira. Ariko ibyo sindabijamo je maze kugera aha, nca mbandanya kuri continue. Ngeze aha kandi ndashobora guhishira ko kurere inyuma, nkuko murabibona. Je nkayikurako, nca mbandanya kuri continue. Maze kugera aha rero nca nza kwandika ko ijambo nshaka ngaha aha nyene kuri text, ndemeza. Hama ngeze ngaha nca nandika rero uko nshaka. Tuvuge kanandike bati ijoro ryiza, ijoro ryiza. Sawa, maze kujyandika ndaca nza ngaha nemeze kuri OK. Baca bamitishizamo ngaha, nca selectiona inyandiko mbona ibereye. Tuvuge kashire ngaha, maze gushira ngaha nca nza ngaha nkashwa zisa kurere nshaka, nkemeza. Nca nza ngaha kuri background y'indome, naho nka selection kurere nshaka. Nca mubibona, nca nza kuri OK. Aha ndafise ukwega nkuko, no ngaha nkuko, ukwagura nje kugabanya, murabibona. Nshaka hinduye kurere kandi mpaka ndose ibyo nshaka. Mpejeje nca nza ngaha kuri continue, nkemeza. Tayari murabona ko rya jambo ryamaze kuza ko. Nshaka rero ndarigira uko nshaka.
nkarihindukiza mu buryo bwose nshaka, nkarijana hejuru ce hepfo. Tugeze ngaha rero urataninga n'amaboko ushaka ukarikikameka cyangwa ukagira uko ushaka. Ugeze ngaho tuza ngaha kuri save ukemeza, sawa baca bakwereka uku ushira kuri ok. Rero ushaka kuza kugasanga muri sorry gato kansubira inyuma, dusubira inyuma gato, sawa bimeze uku. Rero urabona ko kamaze kwiyafisha ngaha, canza ngaha kuri add to WhatsApp, canemeza aha. Sorry gato, sorry. Aha ukiri ugitangura bisaba ko umanza gukora dutatu kugira wemererwe kutu. Aho ndakwibutsa ko buri mushasha urinda gukora dutatu, sawa. Ndetse nako wakoze urakedita bigakunda, ashiramo kandi tayari butatu bumaze gukwira. Nko kucuza ngaha kuri add to WhatsApp kemeza, bacha bakwereka ati sending to WhatsApp, cyo bakakweka or do you like to add the river to WhatsApp business, tuza kuri add. Tayari bamaze kukwereka uko aha vyaheze urakupa. Dukupira tuje muri WhatsApp, turinjira muri WhatsApp. Maze kuja muri WhatsApp uracuza rero ku izina ry'umuntu ugomba kwandikira, tuvuge n'uyu. Ndacanza ngaha aha nyene baronkira udustick n'utu emoji, ndaca selectiona. Biba bimeze uku, uca selectiona ngaha kemeza. Waje maze gukora twinshi, ndaza kumanuka mpaka ngeze kuri kwa tundi nakoze, kamanuka. Sawa tayari ngira muratubona uko nakoze. Nshaka kwereka ko ndo fans wa Real, ndaca ndagakandako. Tayari murabona kagiye. Mwakoze rero kubana nanje, hariho byocanga aranyandikira muri commentaire, ndetse ndaza gushika rako ni nimero yanje ya WhatsApp kuryo nsanga inbox.